Twarose inyigisho cyane zo kurima kijambere dutera ku murongo tukavanga n'umwavu w'ikirundi n'w'ikizungu ubu mu kwimbura turaronka umwimbu ushimishije twaronka n'umusesegara. Ndimye aho nahora nkura ibiro 25 maze kuhakoresha ndahateza umwavu w'ikirundi n'w'ikizungu naciye ndahakura ibiro 200. Twahora turima hanini tukimbura bike ariko ubu turima hato tukimbura byinshi. Ubu nsigaye ndya 3 ku munsi nahora ndya rimwe. Twahawe inyigisho zo gukora imigambi mito nizo kwiteza imbere. Tumaze kuja hamwe n'ivyo kuzigana hugurana na byaciye bibamwo twaraganira ko tumurima hamare tukarima rero byose tukabifatanya byose kandi birashoboka byose. Uyu mugambi je ndabona kweri ko mpejeje icubahiro kuko ubu ndafise n'ingurube namaze kwigurira mu uyu mugambi nyene. Niba hasikeye ndarifise ryavuye mu uyu mugambi nyene. Uyu mugambi utaraba n'ukuri nta munezero nari mfise. Nagumana umutima uhagaze nagwati je ngiye kubaho gute. Fere yaratwigishije gusoma no kwandika ndabimenya. Murabona ko ndiko ndandika Imana ni nziza ko giseke. Washoye nk'agakokore cya giseke cyangwa indumane cyangwa iki ukavuga ati reka nze gusoma zangere ko ntirirwa ndasohora bya biharage ngo nje kubishora mu isoko. Gashasanga bya biharage biracyunguwe biragumye ngaho. Nkoko dufatigujijwe nk'ibihumbi nka 15. Nuko urumva ibihumbi 5 cyo mu gacishira hamwe. Ibindi nawe ukabitwara abana bakararira akagara uwo munsi n'umugabo akabona ati wa mugore wanje kumbure muri cagiti nticarira y'ubusa. Mwanwani bose bari ngaha muri koperative ngaha kari 25 twaba tuba mu nzu z'ivyatsi ariko ubu twese tuba mu nzu z'amabati. Tureko ne kugura itongo ry'imiliyoni 7 gitari zirenga hafi 1.5 iryo tongo ririmo n'ibigazi. Abadanza bo ngaha ubu amavuta basigaye baronkera ngaha nyene bashi bayaronka ababanyi kwizimbo coroshe. Ce projet de 3 ans et demi a permis aux jeunes d'abandonner les emplois précaires et d'améliorer leur sécurité financière.